ni ukuvuga rero zari itariki 14 aje kutwumviriza hari ku munsi wa gatatu, hanyuma hacahera iminsi ibiri kuwa kane kuwa gatanu, kuwa gatandatu ntiyaciye aruzana mu gatondo ka kare aca aramurekura. Amurekuye jewe aca ndasigura ndabaza ati nawe ko mumurekuye kandi uwo namye ntaka yaraje, ati mumurekuriye iki? Yaje yambwiye ati ngo gume pfunzwe. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Ugaza usanga bose bariko bararira, umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None ico gihugu wera ku mukuru w'igihugu arira, umwene gihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, ico gihugu ni cahere kandi arira kubera ubutungane. Umubona yitwa Bizimungu Ferdinand, ni umwungere w'inka. Izi nka yahora ziragirira ahantu bita Ikirungu ku mutumba Nyabutare, aho ni muri komine Nyanzarake. Honyene izo nka ni ukuvuga uwo yahora akorera umubose yitwa Rama, akaba ari mu gihugu ca Amerika. Hanyuma ngo uwahora akwirikirana izo nka canke uwo twokwita umujera ngo ni uwitwa Sango. Nuko rero muti ivya Ferdinand vyifashe gute? Ferdinand nuko apfunzwe kino gihe ariko aratabaza. Uyu Ferdinand muramwibuka hari mu rugendo rw'igihumbi n'amajana 225. Muribuka yuko yapfunzwe azira yuko inka yamuzimiranye canke bayimwibiyeko, ariko hamaze kuba amatohoza y'abajejwe intwaro baramenye uwayivye. Ico gihe Ferdinand yafatwa agapfungwa. Uwo yagirizwa yuko yayivye yagumye yidegemvya. Ferdinand rero amaze gufungwa yarasaba yuko uwo yagirizwa iyo nka nawe yorengutswa imbere y'ubutungane akabazwa. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Twababwiye yuko iyi nka yazimiye. Ferdinand yari yasavye ukabwana kugira ngo amusigaranire aje gufungura. Nukuvuga ko yari aragiye asaba kabwana ko yomusigaranira inka. Voilà. Mugabo wagarutse ntayo yasanzeho kandi na kabwana ntiyamusanzeho. Aca ndamubwira ati ndabire ngende gufungura. Irageze mu gucura casanga inka ziko zidakwiye ndiko ndaziharura. Ca ngende muhiri wiwe kuraba ahari. Imuhira baca bambira ngo sinzi iyo yagiye. Ndasubirayo nyene kumurondera dusanga sihari. Umugore wiwe acambwira ati yaromotse. Ndamubwira ati yarandabiye inka andabiye ngiye gufungura casanga inka yiwanje yazimiye. Umugore yagomba ambwira ati ngo sinzi iyo yagiye. Hanyuma canda umujera cana mu telefone caraza arafashe nyene kufasha kumurondera turamubura. Rero baca barafata baca bantwara mu gasho ka bupeji. Bantwaye mu gasho ka bupeji ndasigura siguye baca baranzanana ino imakamba camarayo kuva mu kwa kane camarayo amezi 5 nobo niyo ndi. Nyuma yaho umuntu uzeye uwo nyene yayitwaye baca baramufata nobo aracari Nyanza. Sinzi ko ntibaramuhereza idosiyo yiwe, sinzi nyene ko bimeze. Voilà, aho rero cari cagihe twabashikiriza runo rugendo. Barahavuye baramuzana rero kugira ngo yumvirizwe. Arafungirwa mu gasho imakamba, ariko icatangaje amaze kumvirizwa yaciye arekugwa atabanje no kuburana. Gushika n'ubu
uyu Feredina ntaratahura ingene vyagenze. Reka umwumvirize. Ni kuvuga rero zari itariki 14 aje kutwumviriza ariko umunsi wa gatatu, hanyuma hacahera iminsi ibiri kuwa kane kuwa gatanu, kuwa gatandatu ntihaciye aruza mu gatondo ka kare acaramurekura. Amurekuye jewe ndasigura ndabaza ati nawe ko mumurekuye kandi uwo namye ntaka yaraje, ati mumurekuriye iki? Yaje yambwiye ati ngo gume pfunzwe. Ndamubaza ati none ndiko nziriko nataka kandi akaba yaraje, ati muriko muranyagiriza iyo nka kandi akaba atayo natwaye. Jewe nta n'amajambo menshi yasubiye kumbwira, yaciye agenda acabira umupolisi yugururire ubukabwana nawe aridegemvya. Je nanje ndiko ndaborera ngaha mu gasho ataco ndiko ndazira. Je kweri nasaba ko bondekura kweri, ko akarenganyo kweri ni hatari. Sawa sawa. Muravyumva? Yaribwe, amaze kwibwa atelefona uwumutwara umujera ati ngo ndondeze je ndibwe mugabo. Ati jewe uwo mugabo namusigaranye inka none sanze zidakwiye kandi nta nuwo nsanzeho. No kuvuga ngo mwumvise yuko baciye baja kumurondera muhira. Umugore ababwira ati kabwana sihari. Muravyumva? Amatohoza amaze gukogwa aho kumutumba baramenye yuko uwo kabwana ariwe yatwaye iyo nka. Naho yabagiwe barahamenye. Igenekerezo rya 2025 kwezi kwa 12 2023 ico gisuma kabwana cyaranyivye inka imwe muzo narindagiye. Ikirungu muzo narindagiye ikirungu. Nyakubahwa, iyo nka cyaciye kishora kiyigurisha kuri Premanase, ica igugwa na Bahati. Abari ica igugwa na Bahati bari kumwe na Marite na Mbaya. Iyo nka yaciye ibagwa kuri Premanase mu rugo kwa Bahati. Nyakubahwa, nsabye shimitse rero ko mufatira ico gisuma kabwana, mwongere munsohore munkure muri kano gasho. Aha yariko arasoma irikete yandikiye Prokirere. Nababwiye yuko abo ku mutumba bakoze amatohoza bagasanga koko iyo nka yarabazwe. Ubu Feredina yaribwe inka, ni wapfunzwe, wagirizwa ko yivye iyo nka ariwe kabwana, aho kuburanishwa kugira ngo bagirizanye imbere ya sentare baciye bamurekura. None ga yemwe, ibi bintu mu butungane bw'u Burundi ni biki? Ntimwumva yuko vya bindi bivugwa ari vyo? Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane. Muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Benshi bakunda kuvuga mu Kirundi ngo munkanyire kugira ngo ashobore ku. Ubu rero
murumva yuko hashobora kuba hariho umuntu yavuze ati Feredina ni mumunkanyira intuzenya ni mumunkanyira amatwi ndavyibutse ari ndavyibagiye ko bavuga bati uwo mutipe munkanyira amatwi ngaho ntibugenda mutambaze ati uwo mutipe munkanyira amatwi amatwi niyababaza gukanya amatwi ariko sinzi mwebwe mushobora kuba mubizi ukundi abahinyanyuzi bariho ariko jenzi yuko amatwi ari yababaza gose ariko akabiga twengwa nk'akeza ubu Feredina bariko baramukanya voilà ubu rero muratahuye ivy'ubutungane bwacu kuntu bimeze uribwa akaba ari uja mu gasho uravuga ukuri uvuga ikinyoma akidegemvya iyi nizwe na yayo rero nta wundi muti ubu murumva yuko Feredina akarimwo aguma yitabariza turasabye rero ko ababijejwe wokumva akakamo ka Feredina turasavye ko umushikiranganje yokumviriza iyi dosiye ya Feredina hanyuma akayiganira ko n'aba bacamanza vraiment biraboneka yuko bariko barihibara ibi bintu bibandanije ryahangiro ry'ibihumbi 2040 2060 ko tuzoba tumeze neza mu Burundi oya ntivyoshoboka huzuye akarenganyo twikebuke rero abajejwe gutunganiriza abene gihugu babatunganirize neza atakarenganyo nayo iyo udahagararanye n'abarenganywa buraca bugacana yandi nawe bikagushikira aho wa wundi yari nawe ukahasubira mbere ukagirirwa n'ibirenze ivyo wa wundi yakorewe jewe sinobipfuriza gukanywa amatwi kuko birababaza abantu b'Imana ubizi yavuze ati muri documentation y'u Burundi niho bazi gukanya amatwi neza Imana niturinda akarenganyo ntimwibagire kugira subscribe jeme no gufyonda kuri kakazogera reka rero twibana nize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze